amakategori atandukanye muri Kwongereza Shine. Tukaba dufise kategori ya label music, tukaba dusanzwe dufasha abaririmbyi baririmba gospel, uzanye audio tukamukorera video. Donc dufasha bamaze gutera intambwe. Iyi ntuzi y'ikampani yacu ifise ibyivugo ikigo ca Amerika bizoteza umuntu imbere yiteza imbere. Ikindi kivugo kiravuga ati ntuzohe lift umuntu ahagaze ahubwo uyihe uri karatambuka. Rero muri iyo kategori natanguye ko ya music utweretse audio intambwe y'amatera yo gukora audio turashaka kumukorera video. Hama ubundi nawe tubona ko turashobora kubona ko dushobora kugukorera ufise ibikorwa kwera ubona ko wateye intambwe tukagukorera audio tukongera tukagukorera video biravana turaraba. Hama tukaba dufise iyindi kategori muri Let the Star Shine label yo Kwongereza Imitahe, abantu bafise imitahe mito, aba mama bagiye mwiture ndetse n'abapapa. Mugabo benshi nagiye nsanga ari aba mama aribo bitanze bagiye gukora bakoresha kwitanga gukora bakoresheje iyo mitahe baba bafise mito kuko narahuye n'aba mama bafise umutahe 5,000, ndahura n'aba mama bafise imitahe 10,000, 20,000. Nta sindagera mbura no mu mama mwibarabara ariko kudandaza yaba ari imicungwe yaba ari sombe imyumbati n'ibindi byinshi nagiye mbona. Ntawe ndigera mbona afise umutahe 50,000 kiretse baba barampenze. So hamaje ndaraba ndabona abantu nkabo bijanye n'ikintu jewe nititse kuzofasha abantu bateye intambwe kuko hari habaryamye mu nzu baryamanye mahera arutaye umugabo batateye intambwe ngo baje mwibarabara bakore ajye amafaranga bayaryamanye ugasanga bariko barayajya ugasanga amahera aramuheranye canke ugasanga umuntu aragusabye amahera aho kuja basi kudandaza nawe agira ico yinjije ugasanga arayariye ejo bukeye kandi bakagusaba yandi kuko baraca umugani ati ntuzohe ifu umuntu ahubwo uzomwigishe kubiroba kuko ni ijya fi wamuhaye ni yahera azogaruka muhiyindi mugabo ni wamwigisha kuroba ya fi imuheranye azogenda aroba sibyo none zumvikana kandi ico cyo kuvuga ati naco ntuzohe lift umuntu ahagaze ahubwo yihura ukaratambuka. Nutanga akarorero kuri barya ba universite usanga bahagaraye hajya ku mabarabara hariho abakunda gusaba lift bahagaze. Iyumvire yahagaze nko kuva mu gatondo iyo tambutse umuntu yasabye lift ariko aratambuka umudugu utaje arashobora gushika iyo yagiye umudugu utarashika mugabo umwe agihagaze barashobora gukira mbere bukadegera agihagaze hajya nyine mugani wasaba uri kuratambuka bizogufasha gushika aho uri kuragenda utanacerera sivyo none. Rero nico gituma twafashe uyo mugambi kugira ngo dufashe abantu nkabo bafise imitahe mito kubongerereza. Ati rero iyo mitahe tuyitanga gute ayo mahera tugwe niturishira hamwe ngo bikunde ngo ayo mahera ngo tubaho umutahe ngo hamakoze mu dusubize ayo mahera nayo tuba tubahaye kandi tubagabiye gusa turafise ikintu kimwe dushaka gufasha abandi bafise umutima wo gufasha. Turavuga ati par exemple ufise umutahe 5,000 ukubera tuguha amahera bivanye n'umutahe ufise umutahe 5,000 turashobora kuvuga ati sorry turaguhaye nk'ibihumbi 200 ibyo 200 tukakubwira chaque une semaine uzana 1,000 ayo mahera 1,000 turayegeranya tubonye agwiriye tukayaha ubundi kubera abantu baguma biyandikisha ari benshi gushika ubu hari abantu tumaze guha twavuze ati twebwe umutahe wacu tuzoha gushika ku abantu 50 tumaze guha kubashika abantu 50 abo bandi 50 nibo bazofasha abandi. Par exemple kundi uzanye ico 1,000 turegeranya tukaca duha uwundi ataronse muri bo bandi bazokuyandikisha mu nyuma bo tuvuga ati wa 50 azova muri mwebwe samahera yiwacu turya nayiwanyu. Ikindi naco nukuvuga ko tuzoraba abazokwitanga bakazana ico 1,000 turashobora kuzoraba abitanze tukabongerereza kandi umutahe sivyo none. Hama ikindi naco umuntu abona ko atari capable yo kuzana ico 1,000 tuzomukurikirana azomenyana n'Imana yiwe ntabyo gukurikirana bibaho. Wewe ubonye ijya n'iseme nigeze zana ico 1,000 kugira ngo gifashe mugenzi wawe ico 1,000 tubonye utakijanye
ntacyo bitwaye twebwe ntabwo tugiye gukurikirana so nibaza ko mwatahuye umugambi hanyuma ndarindira ibibazo mu mbaga ndabishyura Deixa eu provar as imagens. Chama no meu currículo. Ibibazo kumamedia. Aya mamedia afise ibibazo ashaka kubiza. Ashaka guhera kumamedia akabaza ibibazo nyuma abari mushira hamwe abashaka gufasha nawe yashaka kubaza ibibazo bitandukanye. Yambo cyane Yesu ashime ku bantu mwese mukijije asalamu alaikum nitwa Bashiri Black FM na TV online atandukanye gera muri 5 ikibazo narifise ni kimwe mbanze tubashimire cyane mwarakoze kora ko iki kintu iyo umuntu ariko aracumva akesha abamenyesha makuru turaja mu bintu ugasanga hariho avantage uhakuye matwi yumvishije n'abandi bantu ushobora kubabonera ukababwira niyo mpamvu navuze ati babanze bagukomera amashi kubera ko twagiye turabona ibintu biza ugasanga biraza neza mugabo inyuma ukaza gusanga bya bintu uko byaje siko umuvuduko uri kurabandanya bazo cambere nza kucerekeza rero ko twa Sanzari company ni company nini twagiye turumvamo ibintu byinshi harimo ibijanye n'umuziki harimo ibijanye ibintu byinshi cyane no gufasha abantu ndaza kugaruka kuri iki kintu cyo gufasha abantu mbega kuko nimba biba ibi bintu mukaba mwarafashe mugafata amafaranga yagiye bagashira mu bintu kuko ngene ndiko ndavyumva nuvumenga nta nyungu nta avantage kuri mwebwe nta avantage zo hapiza ahubwo gusa ni wa mutima wo kugira ngo abandi baronke uburyo bashobora kwisahiriza ndavuga nti none nimba ata avantage mushaka by'ukuri ko bizogera mbega ni ibintu bizoramba cyangwa se n'ibintu bifise igihe bizoba expire igihe runaka ikibazo kigira kabiri uyu munsi nivyo koko muriko murafasha abantu kandi ndabona n'abantu benshi bariko baraza mbega hamwe hazoza n'abashobora kuba bavuga ati twumvise ko mutanga guhera ku mafaranga 10,000 20 hoza umuntu kavuga ati noneho ko jewe nshaka kugira ngo mumpe amafaranga akwiye kugira ngo nzane projet nayibereke inyuma yaho kuko inyuma y'ibi yaba bariko baraza harashobora kuza abantu vuga ati ndakeneye par exemple nka 5 millions kugira ngo ndabereke projet iyo projet muyirabe maze kuyiraba kugira ngo tuze tubikorere ko noneho ikazoba projet yinziza muri societe mbega ico kintu naco mugikorerako cyari murakoze cyane ikibazo cya mbere wabagije ko iyi projet ari projet ibandanya kugira ngo iyi projet ibandanya bizova kuri we bizova kuri mwebwe kugira iyi projet ibandanye bizova kuri mwebwe ubu mboneyeho no kuvuga urabona abantu twahaye amafaranga nta numwe yaje uno munsi abantu tumaze guha amahera uno munsi nta numwe yaje ahubwo uno munsi haje abaje kwakira amafaranga so urumva rero bituma dutanatwe ibyizigiro ko ibintu byobandanya donc confiance ikitakara hagati yanje nabo so rero kugira ibintu bibandanye bizova kuri bo gute kijya gihumbi nibabandanya bakizana kugira ngo duhe ubundi muntu turashaka kuzofasha n'abantu barenga ibihumbi ngaha mu gihugu cyacu urumva kuko witanze kirakundwe ukazana igihumbi samahera make arahabuye ubundi akazohaba ugasanga turakwijana 200 300 500 donc ugasanga ibintu bigeze kure mugabo kijya gihumbi nibatakizana je navuze ko tutanguranye n'abantu 50 abo bandi abantu 50 abo bantu 50 aribo bazofasha abandi sibyo none so kuvuga navyo ku ufise projet nini a présence yaratanguje igikorwa ibyo je nibaza ko ari ibintu byo kwigwa ntabwo ari ibintu bishaka kuvugira ngaha ariko ni ibintu bizokwiga so mwabyumvise ico gihumbi mudashoboye kukizana ngo duhumuye ibintu bizohava bihomba kandi dufise iyindi migambi ifise ko tuzokwagura imigambi bajya bizigirwa tukazobongere abajya bizigwa tubona kweri ko bitanga bakazana ayo mahera tuzobongerera izindi mitahe kandi ifise projet yuko tuzogira ahantu hacu ho kurima tukaza turirimira bijya tudandaza tukabyirimira twenyene
kugira ngo twagure igikorwa bijya tudandaza turima twimbura ari byo dushora rero mukazobifata mineneko ni ukuri urumva bizohomba nyine bizohomba kuko imitahe tuzoba tuyishe none twishe imitahe bisaba ko twongera kandi gutegura ibindi imitahe gushasha ntibikunda sibyo none Tugire Kristo canke Imana ishimwe canke assalamu alaikum umwe wese n'ukwemera kwiwe nitwa Gloria Munezero kuri BITV hama nanje ndamushimiye Sandi bwa mbere ku mugambi yagize kugira ngo ashobore gufasha abantu dushobora kuba tubona abantu bicaye ngaha bashobora kuba batari bafite imitahe akaba begeranya kugira ngo ashobore kubafasha mu gikorwa cyiza cyane ego novuga Imana ikurezagire kandi ikomeze umutima amaje nanje ikibazo tugomba kumenya n'icyo mugabo mwiza ko mwavuze yuko ntimuzokurikirana abo bantu mwavuze ko abantu n'umwe muzokurikirana mugabo nk'uko muriko murabivuga mwavuze yuko mu bantu bose mwahaye imitahe nta n'umwe yaje ngaho uno munsi haje bashasha gusa none iyo mumaze kuba deja bimaze kumera gutyo ni ikihe kintu basi kuko murabona yuko mushobora niyihe amelioration mubona mushobora gukora kugira ngo basi musigarane bakeya amahera yanyu ntagume aherayo kugira ngo nabo bandi batashikiriwe baje bahomberamo nabo yego so merci jewe ingingo mbona nofata aha ubwa mbere na mbere sinzi ingene muyakira kubera ko ba bandi twahaye amahera bataje uno munsi ntabwo ntanga amahera bica riba jewe bica biba uno munsi bica biba nko kubera n'umunsi wa nyuma bise ngaha mu Burundi kica kiba ikiganiro gisanzwe nk'uku nk'iki twagize hama tuzotuma ko kandi turabe ko babandi baza babandi nibaza uyo munsi niwo abasigaye bazoca bahabwa amahera sinzi ingene mu byakiriye ni byiza cyangwa si byiza tubikoze kuko tubandanije kubizera abo twahaye amahera nta n'umwe yaje yuko bajya abantu babisiguriwe none namwe tubizeye bajya abantu reka twumvirize umwe uyu uri karavuga ngaho haguruka uvuga haguruke bamwe twabyumvise mu gatondo ni ukuvuga bajyanye bahawe bataje ntibabisiguriwe neza yuko yoba ari nk'akanama baba bagomba kugurishwa ubusanzwe twebwe tutari bwashikirwe nibwo twabyumvise cyane bajya bo kubera bari bazi nyene nibaza ko atansiguro nini barose ndibaza ko nabone bari kuza kuko nabo ndazi barabikunze mwabibwiwe n'abandi ni bamwe bamwe twagiye turabyumva kuri telefone abandi nyine baradusanze aho dukorera batubwira ati saa 10 muze kuza duhanire hajya mugabo ntibabasiguriye neza ko n'abarose baza kuba ari baje urumva mwe muvuga yuko bari kugamije mu haguruka hariya ahanye mutaranye n'abandi aba baniyo baba kabanza kabanza mu yabo gashira ngaho kuko ari cyo kuko umuzo wakurikirana cyangwa Imana nayo irahari umukuta umuntu avuze ati utazuzana icyo kintu bakazomenyana n'Imana Imana iriho No, è davvero. gerageza abana kampani mwicare hasi murabe amategeko mubishyiramo bibe bijye ku rutonde
nkuko mwabivuze abantu bamwe bamaze iyo bakorera no musaba hari n'abakuru muri ville bije ku rutonde mutama kankamuri yabo iyo baba muhamenye ivyo kuvuga ati amahera ntuzasubiza zimwe nama yasubiza mugihe indi strategy nziza yokorerwa mu baba mutaho kwiye hasi handi giti cyangwa je umugambi fise iyi ntabwo arishira hamwe ryo gutanga ngo natanze umutahe ngo amasubizo nico gituma navuga ni nkuko nari kubaha ibi by'ama-TV ntibihabe bigaherera so jewe ico novuga reka tugarukirize ngaha hama tuje muri komite tutige kubera abarongoye komite barahari jewe ndagiye mugabo hari ababuze gusigarana hariho ubijejwe ngaha hariho n'abandi nyene basigara bari gukurikirana tuvyige hama turabe ico tubakorera sivyo none hama mugabo muba bizigirwa urabona n'ubwitange natwe tuba